Maranatha turi mu gihe ca nyuma c'iherezo kandi imbabazi zigiye kurangira. Uriko ukora iki kugira ngo izina ryawe ryandikwe mu gitabo c'ubugingo? Niwe mwete uriko urakoresha ushira mu ngiro ukuri kw'ijambo ry'Imana umaze kwiga. Kimwe mu bintu bituma izina ry'umuntu ryandikwa mu gitabo c'ubugingo ni ugufata ingingo n'umutima wiwe amaramaje yo kubaha no gukorera Imana, ndetse akihatira gushira mu ngiro ukuri kose kw'ijambo ry'Imana amaze kumenya, nubwo kuba kugoye agasenga afuka amasaha Imana imufashe gushira mu ngiro. Kandi kimwe mu bintu bituma izina ry'umuntu ridashobora kwandikwa mu gitabo c'ubugingo ni ukwirengagiza ukuri, ndetse niyo kuba ari kugaragara yuko ari guto kw'ijambo ry'Imana amaze kwiga ugatahura kukinjira mu mutima wawe ukakwirengagiza kandi ukuzi. Ikintu gituma umuntu arogota kuhoraho icyaha ciwe canke mu buzima bwiwe bikazorangira atababariwe ntabe mugabane w'abazotaha ijuru, ni ukuba ashobora kwirengagiza ukuri azi canke agakora icyaha ibigira nkana yagiteguye abizi. Ibi ntibikwiye kuba mu bizera. Dusaba Imana idufashe kuko turi mu gihe ca nyuma. Bimwe mu bintu Satani akoresha kugira ngo abantu ntibiteho ivyerekeye n'igihe cy'irangira ry'imbabazi ni ubukene, ingwara, ingorane, induru hirya no hino, ku buryo abantu bama bahangayikishijwe n'ivyo bibazo bakibaza bati mbega ejo nzobaho gute? Kuko iyo abantu benshi babayeho neza, bakarya neza, bakiyumvira neza, birangira bafashe inzira nziza kuko uhoraho yabaremye uko bahitamo neza. Uburyo umuntu ahitamo neza mu mibereho yiwe, gusa bitewe n'ivyo abahangayikishijwe nyine nazo bahejo hirya no hino, abantu benshi rero niyo mpamvu bica bibagora guhitamo neza. Dusaba Imana idufashe kuko turi mu gihe ca nyuma kandi gikomeye. Mbega niki co dufasha kugira ngo duhitemo inzira nziza? Icya mbere ni kwiga ijambo ry'Imana buri munsi, ukamenya naho usoma isomo rimwe cyangwa amasomo abiri ukayasoma yashize ku mutima utihutira ahantu, niyo minota 10 ukayifata ukiga buri munsi. Icya kabiri ni gusenga buri munsi, gusenga urutavana ko Matayo 26 ku murongo wa 41 havuga ngo musenge ntimuje mumosha mabi, ati umubiri uransi, umutima urakunze ariko umubiri ufise intege nke. Niko Yesu yabwiye abigishwa biwe igihe yari yegereje kubamba ku musozi Golgota. Ni gukwama rero dusenga, ntibisaba yuko twama ku mavi buri munsi ngo tugume dufukamye, ariko iyo uri mwibarabara uri kuragenda ku kazi, aho wishariye mu ishure, uri umunyeshure, uri umushoferi wibereye kwivora yawe uri kuratwara abakiriya nk'akarorero, canke uri umudandaza udandaje, sengera mu mutima usaba Imana igufashe guhitamo inzira nziza no kutiyumvira nabi. Kuko mu migani niho bavuga ngo urinda umutima wawe kuruta ukurinda ikintu cyose uko ari ubugingo bududubiriza. Rero urinda umutima wawe, ukunde gusenga nk'uko Enoki yasenga. Uko yaba ariko aragenda mu ibarabara niko yaduze isengesho asaba Imana imufashe kandi murinde kwiyumvira nabi no kuvuga nabi ndetse no gukora icyaha. Igihe uri kuraganira n'abagenzi bawe usaba Imana iguhe kuvuga ibibereye no kuvuga ibintu bizotuma abantu bakira bakazogira iherezo ryiza. Kuko ikintu twashiriyeho ngaha ku isi ni ugukora, ndetse tugakora ibintu bizogira ingaruka nziza muri ubu buzima ndetse no mu buzima buzoza. Ikindi kintu cya gatatu ni ugukora. Ni ugukora turondera ubutunzi bw'ibitubeshaho, kuko ibinebwe ziyumvira nabi bikipfuza. Kuko na Yesu ubwiwe akiri ngaha ku isi mu gitabo cyo gutumbera Yesu havuga yuko igikorwa Yesu yarajeje ngaha ku isi ntabwo kwari kugendagendesha amaguru yiwe ku kiyaga gusa, yari umubaji, yarakora akarondera umubeshaho, ntiyasegerereza. Kuri iki kandi cyo gukora kigabuye mu mico ibiri. Umuco wa mbere navuze no gukora turondera bitubeshaho muri ubuzima, kuko iyo umuntu amaze kuba afise umubeshaho ni byiza cyane. Kandi ndetse na Paulo yavuze ati umuntu wese igihe yahamagagwa ivyo yari asanzwe akora ari byo azobandanya akora. Kuri iki kandi cyo gukora ni gukora tubwira abandi ukuri kw'ijambo ry'Imana, tubamenyesha yuko Yesu agiye kugaruka kandi imbabazi zigiye kurangira, kuko nico twashiriweho ngaha ku isi kugira ngo twamamaze ukuri. Niyo nshingano ikomeye Yesu yaduhaye muri Matayo 28. Yari inshingano buri mwizera wese na buri muntu wese akwiye kumenya ko ari yashiriweho. Nimba udashoboye gusigura, koresha ubutunzi n'amafaranga yawe, abandi babishoboye babikore.
kora urutonde rw'abagenzi bawe nimba ukunda, nimba abagenzi bawe mu by'ukuri bakunda by'ukuri, kubagurira ibitabo ni byiza cyane. Nico twashiriweho. Rero koresha ubutunzi bwawe kuko jambo ry'Imana rivuga yuko umuntu adakoresheje ubutunzi bwiwe azogoka nubwo yari afise. Muribuka inkuru y'abantu bahawe itarantu, umwe yahawe 5, undi 2, undi 1, uwimwe yarayibitse. Uwazitana arazikoresha arazungukisha, n'uwazibira arazikoresha arazungukisha. Ndibaza murazi nyene byarangiye, uwimwe yatswe niyo yari afise ihabwa wari afise 5. Koresha ubutunzi bwawe, ukoresha mu kwa c'Imana, ndetse no gufasha abandi batishoboye. Umenye neza ko gukena atari ubujuju, kuko twese nitwotera imbere. Ariko ni ngombwa yuko dukora tukareka kuba ibinebwe, kuko kuba ikinebwe bituma umuntu yifuza agakora ibidakenewe. Rero Imana ibahezagire kandi bayobore ndiyo kuzogira iherezo ryiza mu izina rya Yesu, amen. Mufise ico mubaza canke hari iciyumviro mwotwungura, mu kwandika kuri WhatsApp 71 898 135. Maranatha.